Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ikaze ni gwanyu muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 30 Munyonyo gushika ku genekerezo rya 6 Kigarama. Makuru mukurikirana imisi yose ya 3 ku murongo wa 93 n'ibice bibiri wa Radio Colombe no kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ingingo ziyagize: Mama Maria Chantal Gratia Kabanyaginya wo mu muryango w'ababikira bene Paulo yararaganye burundu ku musi wa 6 genekerezo rya 5 Kigarama. Muri ano makuru turagaruka kuhimbazwa ry'umweranda Francisco bereye umuvunyi w'amaparuwase hamwe n'umuhari w'abasaveri. Amakuru tubafitiye saya gusa idoni mukanya utwate kaze nje ngenda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata citogwa. Ku musi wa 6 igenekerezo rya 5 Kigarama karakanyamuneza kadasanzwe mu muryango wa bene Paulo, aho Mama Maria Chantal Gratia Kabanyaginya yaramutse agira indagano burundu. Vyabereye muri Paroisse Cathedrale Jinamundi mu nkuka ya misa yatangwa igihe c'isaha 4:30 irongowe na nyine cubahiro Musenyeri wa Kimu Ntahondereye, umwepiskopi wa Diocese ya Muyinga. Ni inkuru ya Beni Raoul Njejimana. Mama Maria Chantal Gracia mu ndagano ziwe burundu yaraganiye umukama ubworo ubwerentegerwa n'ubugamburutsi, araheza arambara impeta y'ikimenyetso c'iryo banga. Izo ndagano yazishikirije mu nkuka y'imisa yaherejwe na nyene cubahiro Musenyeri wa Kimu Ntahondereye, umwepiskopi wa Diocese ya Muyinga afadikanije n'umwepiskopi w'inararibonye wa Diocese nkuru ya Bujumbura n'icegera c'umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura n'abandi basaseredoti benshi. Umwepiskopi wa Diocese ya Muyinga yarakeje cane Mama Maria Chantal ku ntambwe ateye, kuko ngo ni ntahe ashingiye umukama mu kumwiyegurira burundu kugira ngo amenyeshe hose inkuru nziza abicishije mu buhinga bwo gutuma tumanako amakuru. Uyu Mama Maria Chantal Gracia intambwe ateye uyu munsi ni ntahe ashingiye umukama, ni ntahe kandi ashingiye batisimu yiwe. Itegerezwa ko twibutsa ko twese twaronse iyo batisimu imwe, ko turabatumwa rero kugushikana inkuru nziza y'urukiza aho bene wacu bose bari. Dukengurukira umukama duhaye intahe uno munsi, ariko kandi tumwitabe tugira tuti dutume ugushaka, utwame hafi nk'uko wamye, utugwirize nyabuna ishyaka ryo gukoresha ubwenge waduhaye kugira ngo twame turondera ubwo buryo bushasha bwo gushikiriza bene wacu inkuru nziza ya Yezu Kristo. Yaboneyeho n'akaryo keza ko gukebura abakristo bose kugira ngo bakoreshe ubwo buhinga bwo gutuma tumanako amakuru neza mu kumenyesha hose inkuru ya Kristo. Abaronderera ubuhirwe mu kwizigira umukama yadupfiriye ku musaraba nibo bonyene bashoboye kuyagira abandi inkuru nziza y'urukiza muri ubwo rubuga bakoresheje ubuhinga busa n'ubwabo mugabo berekana ubudasa. Mama Maria Chantal nawe yarashimiye cyane Imana kubona itaravye ubutoni ikamutora kugira imutume mu murima wayo. Yarakengurukiye kandi Musenyeri wa Kimu Ntahondereye kubona yaje kumushigikira. Ashimira kandi umuryango wiwe, abihebeye Imana ndetse nabo bose bari baje kumushigikira. Aho twabamenyesha ko uwo muryango wa bene Paulo watanguriye mu gihugu c'Ubusuwisi mu 1873 ushika mu Burundi mu mwaka w'1960. Beni Raoul Njejimana, Paroisse Cathedrale Jinamundi ku bwa Sedicom. Tuje mu gisata cyo kwemera. Igenekerezo rya 8 Kigarama Ecclesia Katolika yo kwisi yose ihimbaza umunsi mukuru w'isamata gicumuro rya Bikira Maria. Ku bwa Patiri Venance Ntahonkiriye ari mu mugutegura inyigisho nkomeza kwemera na liturgia muri Diocese nkuru ya Bujumbura, ngo isamata gicumuro ya Bikira Maria ngo ni kinyegezwa tutahura mu kwemera, kuko Bikira Maria yari yateguwe kubitabere nakuro y'Imana. Tumwumvirize. Isamata gicumuro
rya Bikira Mariya no kuvuga ko Bikira Mariya yari yateguwe kuva kivuka, ntiyigeze acumura, ntiyagize na ca gicumuro c'inyanduruko kituvako mu gihe turonsi batisimo. We yari yarateguwe n'Imana ko azobitabere nakuro, no kuvuga kazoba nyina w'Imana. Yasamye rero atagicumuro, ntiyigeze amenya umugabo, yari tabernakuro y'Imana, no kuvuga yasamye ku bwa mutima mweranda. Yasamye rero atagicumuro, no kuvuga yasamye ari umubikira, atamenya umugabo, atubatse, kuko yasamye ku bwa mutima mweranda. Hanyuma aribaruka aguma ari umubikira, no kuvuga nta bimenyetso vy'umukenyezi yibarutse yagize muri we. Ni ikinyegezo kigoye gutegera, ariko mu kwemera niho tugitegera ubwo buvyeyi bwa Bikira Mariya. Bikira Mariya ntiyibarutse abandi bana. Bikira Mariya ko agereranywa na Eklezia, Bikira Mariya yaribarutse abakristo bose. Nibijya Yezu yasigura ati bene wacu, mama wanje, bashiki banje nabarangura ishaka ry'Imana. Ubundi ho kubw'amaraso nta bandi bana Bikira Mariya yibarutse atari Yezu, kuko nyene no mu nkuru nziza muri Bibiliya baravuga ko ari umwana w'ikinege. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 3 Kigarama, umuryango wa Paroisse yitiriwe Umweranda Guido Maria Conforti yo mu Kamenge yarifatikanije na Eklezia Katolika mu guhimbaza Francisco Xavier Mweranda. Patiri Philbert Nahimera yararongoye inkuka ya misa mu nsiguro yatanze, akaba yamenyesheje ko uwo mweranda yaranzwe n'ubwira no kwitanga mu gukwiza hose inkuru nziza. Idonido y'ivyo birori na François Sabimana. Ivyo birori vyo guhimbaza umuvunyi w'abasaveriano akaba n'umuvunyi w'abamisionari vyatangujwe no gushengerera Yezu mu Karistiya, hanyuma hakurikira inkuka ya misa. Nk'uko vyama bigenda buri mwaka, abasaserdoti bakaba barasubiyemwo indagano zabo. Moi Père Marie Pulcini, moi Modesto, moi Philbert Nahimera, moi le Père Sergio, moi Luigi. Pour la gloire de ton nom, je t'offre ma vie pour accomplir ta volonté. Muri izo ndagano basubiye kwiyegurira umukama kugira bashikirize inkuru nziza ikiremwa cose. Patiri Philbert Nahimera akaba yamenyesheje ko umweranda Francisco abakristu bomufatira ko akarorero muri vyinshi. Nk'umukristu ico yo kwigira kuri Francisco Xavier Mweranda ni ukwicisha bugufi, kubona aho yari mu butumwa yarahevye no kuba mu nzu zinza bari bamuhaye, maze agashima kuza kuba ahantu mu bitaro kugira ngo ashobore kuzarashikira abagwaye. Ikindi ni ukwiva ko mu buzima bwiwe. Uravye ukuntu umuryango we wari utunze, akaba yari umuntu aciye ubwenge kwishure cyane, afite icyumviro yuko yo kwiga amashure menshi cyane kugira ngo azobe umuntu ahambaye mu gihugu ciwe, hama ivyo byose akabiheba akakwirikira Yesu Kristo. Icya gatatu ni umutima wo kwitangira abandi, ahari ntiyaraba ubuzima bwiwe. Patiri mukuru wa Paruwase Kamenge nawe akaba yahamagariye ugwaruka guhaguruka nago kurikisunga uwo mweranda mu gukwiza hose inkuru nziza. Urwaruka rwacu ruhinduke rube ka Francisco Xavier Mweranda, dushaka nabo nyene bamenye ko bakwiye guhaguruka, kuko Papa Francisco yatumye urwaruka mu ijambo yashikirije mu kwezi kw'icumi ngo haguruka, fata urugendo mugende kugira ngo na mwenyene mube nka batumwa ba mbere, mugende mumenyeshe ivyiza Imana yabahaye. Twobibutsa ko uwo mweranda Francisco Xavier yavutse igenekerezo ry'indwindamukiza mu mwaka w'1506 mu gihugu ca Espagne. Yitaba Imana agiye kumenyesha inkuru nziza mu gihugu c'Ubushinwa igenekerezo rya 3 Kigarama 1552. Paroisse Kamenge, Sayimana Françoise bwa Sedicom. Mu guhimbaza umuvunyi wa Paroisse Gatumba yitiriwe Francisco Xavier Mweranda, ivyo birori vyaranzwe no kwatira abakristu 25 mu ibanga ryo gusangiza umubiri wa Kristu hamwe no kurungika mu butumwa abagize inama nkuru ya Paroisse. Ni nkuru ya Emmanuel Sabimana. Ndakumuntu yabivuga n'ukuri twanezerewe. Akanya muneza mwumva nako umuryango w'abakristu wa Paroisse Gatumba basiduse bava ku mashuri tabari yose akokira Paroisse bagana ku Paroisse ngo bigine umunsi mukuru w'umuvunyi Francisco Xavier Mweranda yaragijwe Paroisse. Icariyo c'umwungere mu ntara y'ubutumwa yagiye hoshera Musenyeri Jean Louis Nahimana niwe yarongoye inkuka nyaranda ya misa ahagatiwe n'abasaserdoti bane. Kubasha icariyo c'umwungere yahaye patiri mukuru
bukuru bwo gusabikaniriza inyigisho abakristu y'uwo munsi, Patiri mukuru Martin Bitanga aratumira umuryango w'abakristu muri kino gihe cyo kuwitegurira amazo y'umukama ko kubahiriza amabwirizwa y'Imana cyane cyane ibwirizwa ry'urukundo, akaba indyo ryaranze umuvunyi wabo François Xavier mu guheba ivyo mutera akanyamuneza byose agahitamwo guhebera ubuzima bwiwe abo bantu bato bato. Akomeza ababwira ko mu kwitegura amazo y'umukama nk'umukiza canke umucamanza basabwa kuba no kugendera ico bari. Iryo jambo akagerekeza cyane cyane ku batorewe ibanga ryo gusangiza abakristo umubiri w'umukama. Aranakebura inama nkuru ya paruwasi abibutsa ko abakristo bahanze amaso bo mu iterambere rya paruwasi, nayo abo batowe bagashigwa imbere n'umuryango w'abakristo. Musenyeri Jean Louis Nahimana mu kubatira ngo abarungike mu butumwa arabibutsa ko abatumwa badasanzwe bo gusangiza abakristo umubiri wa Kristo, ariko kandi bafise ubutumwa bugarukira mu paruwasi batiriwemwo. Inyuma yo kwatira abasangiji yarambitse ibiganza aranahezagira abatowe ngo baje mu nama nkuru ya paruwasi, araheza abarungika mu butumwa. Inyuma ya misa twegereye bamwe mu bagabanye iryo banga ridasanzwe ryo gusangiza bene wabo umubiri wa Kristo, baragaragaza akanyamuneza bafise. Ubutumwa butoroshe bwa kandi byongeye n'iteka abwakiriye neza, dusaba ko mubandanya mudusabira kugira ngo mukama bandanya dukomeza kuko nibanga ritoroshe. Ndashima Imana kuri iri teka ntangeri yaduteye ryo kugaburira abarwayi umubiri wa Kristo, abashikiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, nkabashikiriza aka kanyamuneza abandi bashobora gusangira mu isengero. Kabonye ko ari ubutumwa budasanzwe kandi n'iteka. Je nambaye kandi kugira ngo je gusangiza abavukanye umubiri wa Kristo, numva mpimbawe. Turangize tubibutsa ko naho paruwasi Gatumba yahimbaje umuvunyi wayo kuri igenekerezo rya 6 Kigarama mu buryo bwisanzuye. Umuryango wa Eklezia usanzwe uhimbaza ku igenekerezo rya 3 Kigarama. Kuri uwo munsi abakristo bagatumba bazindukiye mu nkanyeranda ya misa y'igihe cy'isaha 12 n'igice z'agatondo, bamara umutaga wose bashengereye Yezu mu isakaramentu ry'Eucharistia, barangiriza inyigisho z'uyo muvunyi igihe cy'isaha 11 z'umugoroba muri paruwasi ya Gatumba. Emmanuel Sayimana ku bwa Sedicom. Tukiri mu himbazo ry'umweranda Francisco Xavier, abahurikiye mu muhari w'abasaveri bo mu maparuwasi yose agize diocese nkuru ya Bujumbura barahuriye ku igenekerezo rya 6 Kigarama mu nkuka y'imisa ya 3 yo muri paruwasi yitiriwe umweranda Teresa w'Ikarikuta mu Ruziba ngo bahimbarize hamwe umuvunyi wabo Francisco Xavier mweranda. Idonido na Donatien Nzobonimpa. Abahurikiye mu muhari w'abasaveri bo mu maparuwasi agize diocese nkuru ya Bujumbura bose bahuriye mu nkuka ya misa ya 3 ni muri paruwasi yitiriwe umweranda Mama Teresa w'Ikarikuta mu Ruziba. Intumbero ngo no guhimbariza hamwe umunsi mukuru aho bari baramutse bibuka umuvunyi wabo Francisco Xavier mweranda, aho Eklezia imuhimbaza ku wa 3 Kigarama, bo bakaba ngo bahisemo kumuhimbariza hamwe kuri uyu w'Imana. Iyo nkuka ya misa kandi ikaba yaranzwe n'abahurikiye mu mubano witiriwe umweranda Francisco Xavier, aho nabo bahereje umukama bitari bike. Muri iyo nkuka ya misa yaherejwe na Patiri Haule Ngabirano, umwibutsamana muri diocese nkuru ya Bujumbura, akaba arangurira ubutumwa muri Mutangasi daho benshi bita kwa Ntabona. Mu nsiguro yatanze yaramenyesheje cane cane iteka ryo kuba umunyamuhari. Tumutege yompi. Umunyamuhari ikintu gihambaye, ngerageza kurondera ibintu bisuka ibyo imbere. Umuhari birakomeye cyane kuko umuhari urarera, urahanura, urakomeza kwemera mu nyigisho, mu bikorwa, ariko cyane cyane umutima w'uwo muntu ari mu muhari n'uhambaye. Inkuka ya misa irangiye baciye berekeza aho bari bateguye ikibanza cy'agatutu. Mw'ijambo yashikirije Patiri Deus Nzambimana, umwunganizi wa Patiri mukuru wa paruwase, yarashimye cyane ati niteka kuri paruwase. Aha muri paruwase mwaduteye iteka rinini kandi mwatwigishije byinshi. Ikindi numva noshikiriza ku munsi nk'uyu nukubakeza kubona mukikomeye kwibanga ry'umuhari, hariho abantu bagikunda umuhari kandi ku rugero rwose. Tubajije Olivier Ntwari arongoye umuhari w'abasaveri muri diocese ya Bujumbura, yaratubwiye impamvu bahisemwe guhimbaza uwo munsi mukuru muri paruwase Ruziba. Ni paruwasi iriko irakira abakristo, paruwasi iriko yimukirwamwo n'abantu benshi. Rero kaba twaciye dutora ino paruwasi kugira ngo abasaveri baguma baza Munyabugete canke n'ahandi babone yuko hari w'abasaveri uriho muri paruwasi. Iyindi ntumbero ya kabiri kukaba kwara kugira abasaveri bakuze basanzwe bataboneka gose, tubereke yuko hari abasaveri bakuze babandanye umuhari w'abasaveri. Mu basaveri benshi bava mu maparuwasi atandukanye twashoboye kuyaga, byarabonekana yuko bafise akamwemwe kenshi. Mwomenya yuko uwo muhari uri kurubaka icicaro cawo muri sikirisare ya Kimina paruwase Mutumba
mutumba. Ivyo bikorwa ngo bikaba bimaze gutwara amafaranga y'Amarundi angana imiliyoni 13 nkuko vyashikirijwe na Olivier Ntwari, coordinateur diocese Bujumbura wo muri uwo muhari. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwase yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'Ikarikuta mu Ruziba. Amakuru y'ubuzima bw'amaparuwase muri paruwasi Buhonga ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatandatu karakanyamuneza, aho umuryango w'abakristu bo muri iyo paruwase bari kumwe n'abasaserdoti bari baramutse bakengurukira Imana ku vyiza vyinshi yabagiriye, kandi n'akaryo ko kwegeranya uburyo buzofasha mu nyubakwa z'uburaro bw'abasaserdoti. Ni inkuru ya Donatien Nzitonda. Kuri w'Imana igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa12 2020 muri paruwase Buhonga karakanyamuneza ntangere. Inkuka y'imisa yatanguye gechi isaha 3:30 yaherejwe na patiri mukuru wa paruwase Buhonga Ciza Maurice Simon Pierre. Yamenyesheje abakristu ko turamutse dukenguruka ivyiza umukama atugirira nitumwumvirize. Avukanye mwese uyu munsi nuwo gukenguruka, dukenguruka nk'umuryango ivyiza Imana itugirira, tuje gukenguruka ivyo umukama yatugiriye vyose. Mu myaka 118 paruwase yacu imaze, tuje gukenguruka umuvunyi adasanzwe twaragijwe Bikira Mariya wasamwe atagicumuro. Tuje gukenguruka Yesu Kristu, Yesu umucunguzi yatugize umuryango, tukaba rero muri aya mango turindiranye igishika c'ukwemera amaza yiwe, ivuka ryiwe mu bantu. N'ubugira kane rero twaje gukenguruka ingabirano y'abasaserdoti muri paruwase yacu. Patiri mukuru wa paruwase yabandanije akenguruka ivyiza Imana yama itugirira kuva paruwase itangura gushika aya mango. Twakengurutse ivyiza Imana yama itugirira kuva paruwase tangura gushika aya mango, nkuko vyamaze kuba umugenzo mu muryango wa paruwase y'Ibuhonga, nuko twari twashimye gushira hamwe utwo twaronse ngo twegeranye ibizodufasha kubandanya kubaka inyubako y'abasaserdoti babamwo. Mubona ko yakera kubera ubusaza yamaze gusambuka. Nkuko muri inkuka y'imisa twari turamutse twegeranya amashikanwa yo kubandanya twubaka inzu z'abasaserdoti. Inyuma y'inkuka y'imisa Hakizimana Juvenal asanzwe arongoye inama mpanuzwa jambo ya paruwase nawe nyene yagize ico ashikiriza. Kugira izo nzu zihere turabona ko dusigaje amahera yaba 300,000. Ico naco kikaba igikorwa rero ca minsi yose cyo kubandanya hirya no hino duterereza. Naco gituma twifuza rero ko muri mu minsi iri imbere dutegekanye yindi yarambe ko mburi ishobora kuba hagati na hagati mu mwaka tugiye gutangura. Aho rero tukazotumira imvukira zose za paruwase zaba iziri Bujumbura ikambere n'abari mu yindi mihingo kugira turabe kwako gatererano ko kwisonona kakaba kanini. Nzitonda Donatien, Sedicom, paruwase Buhonga. Kwishuri Tabariro rya Gishingwa ryo muri paruwase Buziracanda haramutswe hatunganywa igikorwa ca harambe cyo kwitangira kubaka isengero hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatandatu Kigarama. Abakristo n'abasaserdoti barakengurutse uko ico gikorwa carangutse. Ni inkuru ya Jean Paul Bizimana. Nkuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru wa paruwase Buziracanda Jean Marie Maneno. Musiguro yiwe yishimikije ibisomwa yabishije igihugu c'Imana tari gikije ngaho ko Kristo ari umwami, ariko ubwami bwiwe butandukanye cyane ubwami bwo ngaha kw'isi. Ati ubwami bwa Kristo bubonekera mu kuri, ubutungane n'urukundo. Yongeye kandi ati nico gituma twakoraniye kuri no mutumba wa Gashingwa twahurira turi amashuri 5 akukira paruwase ariyo Buziracanda, Fota, Rango, Kaboge na Gashingwa twagendeye ngo twerekane ubwo bumwe dufitaniye. Ati rero ntihagire n'umwe yo kwijana. Igihe cyo gushikana no gukenguruka niho abakristo bashikana ico batekanije navyo bikaba cyari kigizwe n'ivyimburwa, ibitungwa hamwe n'amafaranga. Iki gikorwa rero kizobandanyirizwa ku ishure Tabariro ry'Ikabogi aho isengero yabomotse. Baba abakristo, abaserukira imvukira ndetse na patiri mukuru bose bashimisha igikorwa bakengurukira n'Imana yabakingiye akavura na nyarirya inkuka y'imisa yariko ihererezwa munsi y'igiti kuko iyo sikirisare atanyubakwa ifise. Jean Paul Bizimana ku bwa Sedicom paruwase Buziracanda.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inyigisho. Eklezia Katolika ku rwego rwa diocese nkuru ya Bujumbura irabandanya gufasha abakristo kwitegurira umunsi mukuru wa Noeli mu gutunganya umwiherero mu gihe c'ubushikiro ku migwi itandukanye y'abakristo. Ni muri iyo ntumbero ubwibutsamana bw'abakristo bo mu muce w'incabwenge buriko bugirisha umwiherero incabwenge zitandukanye ziba mu gisagara ca Bujumbura. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 6 Kigarama uwo mwiherero wari werekeye abakristo bakorera ibikorwa vya misi yose mu bisata by'ubutunzi, abakristo bo mu gisata c'ubutungane be n'abigisha bo muri za kaminuza za leta n'iz'abigenga zikorera i Bujumbura, ukaba wabereye mu bibanza bitandukanye. Ku nyigisho y'uwo munsi yari ifise iciyumviro ngenderwako kigira kiti nimutegura inzira y'umukama mu bugaragwa. Abakristo bo mu bisata by'ubutunzi bagirishije umwiherero na Patiri Pierre Maniragarura. Mu nyigisho yatanze yamenyesheje abari aho icayi c'ubushikiro ko ari umuzo w'umukama. Yababwiye kandi ko kubaho neza mu ico gihe c'ubushikiro birangwa n'inyifato yo kuba maso no gusenga cane kuko bizobafasha kugurira umukama ngo yinjire mu buzima bwabo. Patiri Pierre yamenyesheje kandi ko naho ngo ubugaragwa bugizwe n'ingorane nyinshi, umukama asanga umwe wese muri ubwo bugaragwa aca batumirira gufata akanya k'agacerere kugira ngo baze bahure n'umukama. Ngo gutegura inzira y'umukama mu bugaragwa ngo nukugwanya igiturire, ukwikunda, amanyanga mu gutunganya ubutunzi n'ibindi. Yasozera inyigisho asaba abo bakristo kubitara ryaka rimurikira bene wabo mu kurangura imirimo yabo ya misi yose, haba mu mashirahamwe bakoreramwo no gutunganya ubuzima bwabo. Abitavye izo nyigisho barashimye cane ingene uwo mwiherero wagenze kuko ngo ari co abasigaranye kizobafasha cane mu kurangura imirimo yabo ya misi yose. Nkora mu gisata c'ingurane, ni gisata gisaba umwihwezo, umuntu akitonda agategeza gufata ingingo adahengamiye ku ruhande rucanke urundi. Jewe ico bimfasha mu vyo nsanzwe nkora harimwo gutanga, kwerekana aho mpagaze, ntegeza kuba intungane, nkaraba yuko ntarenganije yaba ubunyitura umunywanyi kandi ntarenganije n'umukoresha. Aho tubaye, aho dukorera, ko twokorera abakristo tukabereka umuco, tukaba umuco wabo. Twebwe nyene uwo twobona ariko arakora mu bitabereye, mu kutanezereza umukriya wacu, yadutumiye rero ko twokwakira bose co kimwe kubera ko twese twaremanywe agashusho k'Imana. Michel Nibitanga nawe yakurikiranye umwiherero w'abigisha bo muri za kaminuza, aratubwira uko vyagenze. Muri uwo mwiherero wo kwitegurira umunsi mukuru wa Noel wagirishijwe abigisha muri za kaminuza z'i Bujumbura, Patiri Jeremy Bukene yatanze iyo nyigisho, niwe yatubwira ijambo shimikiro ryawo, yongera avuge n'ibice bikuru bigize inyigisho y'uwo munsi. Twaba rero twari twafashijwe n'ikiciyumviro nshimikiro, ijambo rivuga ngo mu mitima yacu no mu makaminuza yacu dutegura amayira y'umukama. Twabanje turaraba igihe c'ubushikiro ubwaco ingene kimeze, bundi bwa kabiri rero tuca turaba ingene ingorane zishobora gushika ko amajwi y'umukama rimwe ashobora kutumvikana, cyangwa dushobora kuyumva tukayihoza kubera yandi majwi duha umwanya mu buzima bwa misi yose. Nk'uko intumbero y'uwo mwiherero yari yuko mu makaminuza y'u Burundi abakristo bigishayo bogira uruhara ruboneka mu gutegura amayira y'umukama, Patiri Jeremy Bukene yanavuze kandi n'ahagoramye bogorora. Kaminuza muri kahise kavuba yahavuye umengo gasuzugura ibintu vy'ukwemera. Umuntu w'incabwenge ibintu vy'Imana biramucanga. Vy'Imana rero ubikoresheje mu bwenge bw'abantu ntibikunda. Ego ni incabwenge mugabo umuntu vyo mumara iki kuba incabwenge agasoma n'ibitabo vyose akandika vyinshi mu gihe azohereza guta ubuzima bwiwe. Dushaka abantu b'incabwenge ntibazotakaza umutima wabo. Baravuganye n'umwe mu bari baje muri uwo mwiherero, Umukristo Nicolas Hajayandi yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Yaravuze ikintu nyamukuru yategereye uruhara rwiwe mu kuba muri ubwo bushikiro, afatiye ku nyigisho abigisha batanga no ku bindi bikorwa vye vya misi yose. Twategereye ko dufise uruhara rutari ruto mu gutegura ubushikiro, dufatiye ku nyigisho dutanga, amayira yo kugororwa nta na hamwe yigerabura, tukabona ko na twebwe dufise ivyo twoshobora kugorora. Mu bwibutsamana bw'abakristo bo mu muce w'incabwenge, indongozi z'igihugu ku rwego rwo hejuru, abakozi ba leta n'abikorera twabo, abigisha muri za kaminuza za leta n'iz'abigenga z'i Bujumbura bwari bubaye bwa mbere bagirishijwe umwiherero wo mu bushikiro ku buryo bw'umwihariko. Ihwaniro rimwe gusa rikaba ari ryo bari bamaze kuzamwo haraheze ukwezi kumwe n'igice, ryo naryo rikaba ryari ryo kubinjiza icese muri ubwo bwibutsamana. Michel Nibitanga mu mwiherero w'abigisha muri za kaminuza ku bwa Sedicom. Abari mu gisata c'ubutungane mu bari bitavye hakaba harimwo abacamanza, abashingwamanza, abashikirizwamanza hamwe n'abo mu maparke agize igisagara ca Bujumbura. Patiri Deo Bizimana asanzwe ari umwe mu basaserdoti
abategetsi bajejwe ubwo bwibutsamana mu nyigisho yabashikirije yabasavye ko umwe wese mu kazi kiwe yosuzuma ubugaragwa arimwo na cane cane mu mirimo yiwe ya misi yose akaheza kiyumvira ingene yohaca inzira y'umukama. Inyigisho zirangiye bamwe mu bari bitavye uwo mwiherero baravuze icizo nyigisho zizobafasha nico zigiye guhindura mu buzima bwabo no mu mirimo yabo. Nyakubahwa Patiri yatweretse ico urufatiro rw'ino munsi kurondera Imana mu bugaragwa. Yadusiguriye rero ubugaragwa bwinshi butandukanye. Twe natwe turisangamwo tuzofasha gusigurira bene wacu abakorege dukorana ubwo bugaragwa butandukanye kugira ngo umuntu wese agende yibohora muri ubwo bugaragwa yisangamwo kugira ngo bumufashe kurangura ibikorwa vyiwe imirimo yiwe ya misi yose. Inyigisho zigiye kudufasha kuko zaje mu gihe ciza cyo kwitegurira Noel, zizofasha cyane kuko igisata c'ubutungane n'igisata gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu. Abakora mu butungane dushikira abantu benshi cyane, twitugwa n'abantu benshi cyane bafise ibibazo, bivuga ko mu byo dukora byose twategezwa kwisunga ubukristo bwacu, ubuntu dutegezwa kugendera. Twahanura abandi ko uko twagiye tubibona byiza umuntu wese yogenda amenya ati mbe mu kazi kanje kugira ngo sinshike kwihangiro ubutungane bunsaba ni igiki kibimbuza no kwigenza gute kugira ngo ico kintu kintangira ndakirengana. Aya maji tukakesha mugenzi wacu Selekus ndiyo kubgayo. Tuje mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Imirima yo ku mutumba Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muramvya irabangamiwe n'udukoko two mu bwoko bw'inyongori n'impongwa. Ivyo nivyamenyeshejwe n'abanyagihugu bafitiye indimo kuri uwo mutumba. Ibitegwa vyerera mu kuzimu be n'ibigori bikaba arivyo bibangamiwe cane. Ni inkuru ya Gordien Kanyegeri. Ku bucimbiri indwi bugize umutumba Nyarunazi abenegihugu baratubwiye ikiba hanze kikaba n'umwitwarariko wabo. Inyongori zateye mu mirima cyane cyane mu myonga. Ubucimbiri bwasinzikaye cyane gusumba ubundi ni Kinyoni, Nyakigina, Njeje na Nkingu, ariko n'ubundi bucimbiri ngo bwarafashwe. Izo nyongori ngo zirya ikintu cyose cyamira mu kuzimu, ibiraya, bijumbu, imyumbati, amateke n'ibindi. Ubu abenegihugu bakaba batabona ikigiye kubatunga, batakambira uwo wese ahazi canke ahaciye. Urongoye agacimbiri kanjeje kamwe mu twasinzikaye Manirambona Zefere yatwiganiye ko imyaka irenga 15 izo nyongori ziteye ku mutumba. Mu myaka 6 iheze zikaba zaragwanijwe na komine naho zitaheze, ngo none ubu zasubiye kuba ndanse kandi ngo ico kibazo na komine irakizi. Atagikozwe mu maguru masha zizotandukira n'iyindi mitumba. Ibigori navyo nyene bikaba vyatewe n'impongwa. Bamwe mu kuzigwanya barazinoba, abandi bakazipompa, abandi bagasuka ivu canke umunyota mu kanwa k'ikigori. Ayo makuru yaremejwe n'abaje kugwanya impongwa mu mirima ya koperative Sangwe Nyarunazi kwa gatandatu. Bwa Sedicom Kanyegeri Gordien Paroisse Munanira. Amakuru y'amayubire umugwi w'abaririmbira Imana witiriwe Cecilia Mweranda warahimbaje yubire y'imyaka 50 umazurangurira ubutumwa muri Paroisse yitiriwe Ana Mweranda yo kumusaga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 5 Kigarama. Idonido na James Nimpaye. Aha ni muri Paroisse Ana Mweranda ku Musaga, aho kuri wa gatandatu abaririmbira Imana bahurikiye muri Chorale Saint Cecile bahimbaza y'imyaka 50 bamaze barangura ubutumwa. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa irongowe na Nyakubahwa Patiri Seti Desire Mesha, Patiri mukuru wa Paroisse Ana Mweranda, akikujwe n'abandi basaserdoti bari baje gushigikira iyo korale. Mu nsiguro yiwe akaba yaribukije abaririmbira Imana akaranga mutima k'umuririmbyi mu nkuka ya misa, akaba yaranabakeje ku myaka 50 barimanije bayinahaza Imana. Nkuka ya misa irangiye twaregeye bamwe mu baririmbira Imana basa nk'abatanguranye na korale, bagaragaza umunezero bafise. Numva nezerewe cyane kuri iyi yubire y'imyaka 50 tumaze tuninahaza Imana, n'umunezero cyane cyane maze y'imyaka 33 nkafise n'imyaka 50 najengize yubire. Ni naco gituma nohanura abavyeyi bose, uretse abavyeyi ko boyinjiramwo binjizemwo n'abana babo. Nayo kubw'urongoye Chorale Saint Cecile umushinga nahe Mbonayo Jean Bosco aratubwira icivugo bagiriye ko mu guhimbaza yubire. Icivugo twatoye cariwe yubire kivuga ngo nzohezagira umukama igihe cyose ishimagizwa ryiwe ntirizomva mu kanwa. Igituma twatoye ico civugo nuko abaririmbira Imana nk'ubutumwa dufise muri Paroisse
ni ubwo guhayagiza Imana igihe cyose. Abahamagarira kubandanya bakibutsa umutima cyane mu ndirimbo bafasha abakristo gusenga neza. Nosozera ndamenyesha ko ibirori byasozerewe mu kanyamuneza aho abaririmbyi Imana biginana, kandi ndamenyeshe ko Chorale Saint-Cécile yatanguriye gukorera ubutumwa muri Katedrale Jinamundi. Ubu bakaba bariko bahimbaza yubile imyaka 50, bakaba barangurira ubutumwa muri Paruwase Ana Mweranda, kandi ndamenyesha yuko iyo korale ifise imigambi yimirije kurangura. Muri yo harimwo kugura gitari solo hamwe na grand piano kugira ngo bashobore gusengesha abakristo neza. Muri Paruwase Ana Mweranda Nimpaye James kubw'ikigo kijeje kumenyesha amakuru ca Diocese nkuru ya Bujumbura Sedicom. Mu gisata c'imibano, umukristo w'imvukira Paruwasi Munanira aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratanze imfashanyo ku batishoboye bo muri Paruwasi Munanira. Ico gikorwa c'urukundo kikaba caranezereye abo batishoboye, mbere Paruwasi n'umugwi wa Caritas muri iyo Paruwase bakaba mukengurukira. Ni inkuru ya Gordien Kanyegeri. Umwe mu mvukira za Paruwase Munanira aba muri Amerika yararungikiye abatishoboye, yafashishijwe abatishoboye baba 52. Umwe yaronswa ibiro ndwi vy'umuceri n'ibiro 5 vy'ibiharage. Ico gikorwa c'urukundo kikaba carashimishije Paruwase, ndetse yarasiguriwe n'abakristu mu nkuka za misa, na Caritas ntiyasize inyuma gikorwa c'ubukengurutsi. Kubwa Sedicom, Kanyegeri Gordien, Paruwase Munanira. Amakuru y'ubutumwa, umubano witiriwe Mweranda Anuarite urangurira ubutumwa muri Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda wari uramutse uhimbaza umuvunyi wabo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 6 Kigarama. Abari muri uwo mubano bavuga ko Anuarite Mweranda ababera akarorero mu kwemera kwabo. Alexis Niyonkuru. Ibirori by'uwo munsi mukuru bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa. Inyuma y'inkuka y'imisa uwo munsi mukuru bacaheza bawubandaniriza mu nyubakwa imwe ya Paruwase iri ku ishure shingiro rya Floriami. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'abasaseredoti basanzwe barangurira ubutumwa kuri iyo Paruwase. Ku ijambo ryashikirijwe n'ubusanzwe arongoye uwo mubano Emmanuel Ibrahim, akaba yavuze ko uwo mubano kumaze imyaka 56 utanguye, ariko kuri Paruwase yitiriwe Umweranda Augustino ukaba uhamaze imyaka 26. Muri uwo mubano bakaba baragiye hamwe bashinga ishirahamwe ryemewe n'amategeko, bakaba barigabuyemwo mu mice 3: ishirahamwe rigizwe n'abagabo, ishirahamwe rigizwe n'abakenyezi hamwe n'ishirahamwe rigizwe n'abigeme. Tukaba twaregereye Pascal Rugaba asanzwe ari umunyamabanga w'uwo mubano, akaba yaratubwiye cyatumye bashinga iryo shirahamwe mu mice 3 muri uwo mubano. Cyo twifuza gushikako nuko twigana umubano w'abatumwa b'ubwa mbere, kugira hagati yacu ntihaboneke umuntu w'umukene. Twifuza yuko umumwe wese yoronka ico yokora mu mubano, nukunganira Paruwase mu butumwa bwayo bwo gufasha aboro. Inyuma y'insiguro yatanzwe n'uwo munyamabanga, twaregereye bamwe basanzwe bagize uwo mubano, bakaba baratubwiye ico uwo munsi mukuru ubamarira hamwe n'ico bibafasha mu kwemera kwabo na burya basanzwe bubatse. Ndiko ndaraba imifato Anuarite Ngapita yagize, yari yemereye Imana yuko azoyikorera hama akitanga ubuzima bwiwe bwose. Urumva rero yabaye nahemuka ku Mana, nkajewe rero nk'umuntu nubatse tambona yuko bica bimfasha mu kwemera kwiwanje yuko no cyamba fidele kutwubakanye. Umuntu yitanze ari mu bikira aremera arapfira ibanga ryo kwemera. Nkaje ndi umukirisu kuno munsi imyaka 56 iheze tumwibuka nk'umuvunyi wacu, ndahimbawe cyane. Cyo gituma kenshi tumwibuka kandi akadusabira. Ngo bibutsa ko mu mwaka uheze bahimbaje yubile y'imyaka 25 uwo mubano utanguye kuri iyo Paruwase Saint Augustin. Alexis Niyonkuru ku bwa Sedicom. Amakuru twe twabateguriye akaba ari ngaha harangiriye. Shimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri, bagenzi baje bafashe kuyatororokanya, namwe ndabakengurukiye. Utwate kaze niwe ko yabashikiriza, ndabipfurize amahoro y'Imana.